akageraho yani akageraho umurekera n'umugabo ugasanga ni wamushira amazi muri dushe ni wakorera buri kimwe cyose umugabo hajya wa mugore we ubu uri kuratanga umugabo wawe. Gukoresha umukozi mu rugo ntabwo ari bibi. Iyo ugomba gukoresha umukozi mu rugo mugabo menya neza ko hari ibintu bibaho nka limite mu rugo rwawe. Akenshi usanga abamama benshi twiyibagira cyane, ugasanga mu gihe uyo mumama yagira ubuntu bwo kugira umukoresha ugaca usanga ibikorwa byose byo mu rugo abiremeza umukoresha mugabo ukiyibagira neza yuko hari igikorwa umukoresha ategezwa gukora, ukibagira yuko hari ibikorwa nawe nk'umukenyezi mu rugo ushobora gukora. Ya mishingano yawe itegerezwa kubandanya nubwo wowe ufise umukozi mu rugo, ni ngombwa ya mishingano yawe ikuranga itegerezwa kugirane kubandanya. Mugabo kenshi tuhora tubona abamama benshi imishingano yabo baca basa n'abayita, ugasanga kwitaho umugabo barabitaye bibaye iby'umukozi. Gusasa igitanda n'umukozi, ibyo muri chambre n'umukozi, byose by'abana n'umukozi, guteka n'umukozi, byose ugasanga kubera ko umuhemba amafaranga yawe ku kwezi ugaca ushaka ko ibikorwa byose bigize urugo ari umukozi, nawe ugasigara uva ku kazi ugasiga ushise mu rugo ukicara ntugire na controle y'urugo, ugasanga byose nyene wabihebeye umukozi. Bijya rero ntabwo biba byiza mwabamama mwe, kubera akenshi twagiye dusanga hariyo abakozi bishikiriza abagabo babamabuja babo, ugasanga bitewe nuko umukozi ibikorwa byose ariwe abikora hakageraho yani akageraho umurekera n'umugabo ugasanga ni wamushira amazi muri dushe ni wakorera buri kimwe cyose umugabo hajya wa mugore we ubu uri kuratanga umugabo wawe mu bintu utazi. Ibyo akenshi bituma umugabo ashobora gushira urukundo rwinshi ku mukozi mpakaporo ya wewe. Si byiza rero kwiyibagiza imishingano yawe ngo nuko ukoresha umukozi. Mbahaye ikaze cyane kuri channel, nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza aho muherereye hose. Nkuko bisanzwe muri kumwe na The Boss na mana bateguriye ibiganiro bijanye n'ivyingo n'imiryango. Uyu munsi rero tugomba tuganireho cyane kuri baba mama bakoresha abakozi. Abo mama benshi bariyibagira, ugasanga ibikorwa byose n'umukozi buri gikorwa cyose n'umukozi. Umukozi ilevre ari ngaho kubera akore, mugabo sometimes hariho ibikorwa umukozi atagombye gukora. Na cyane reka ndabibiri bangamwe abakenyezi nko muri chambre yiwawe n'umushinga ntayi wawe, hajya ni muri biro, hajya n'ahantu hakomeye cyane, n'ahantu hapangirwa buri kimwe cyose, yaba ubuzima mu gupangira hajya, yaba ibijanye n'urugo rwanyu mu gupangira hajya, yaba iby'akazoza ku rugo rwanyu mu bipangira hajya muri chambre. Rero nta kuntu kijya cyumba cyawe ushobora kukigabira umukozi aba ari we agikorera isuku. Chambre yawe ni wowe ubwawe utegezwa kuyikorera isuku, ukamenya ingene uri bupanga icumba cyawe kugira ngo ibintu biheze bigende neza. Mugabo umaze kubisigira umukozi ukarinda umuha n'icumba n'umugabo uzomumuha. Ikindi gihe abagabo ni nk'abana, umugabo akenera keya, niyabona umukozi ari waguma muha keya uzotuma umugabo agenda gukora n'ibyo atokoze. Kubera iki? Kubera ubunebwe bw'iwawe cyangwa kubera kutitaho umugabo wiwawe. Ngomba ndabahe akarorero kamwe. Hari umudamu umwe yari yubakanye n'umugabo we by'ukuri, kandi ye ni inkuru nyakuri, ntabwo ari by'imbeshe. Ibi bintu mwabibonye. Uyo mudamu rero bari babanye n'umugabo wiwe, mugabo atari byiza, apana ibintu bishemeye, kuko hari ukuntu mubana mu rugo ugasanga ntabwo bishemeye, ni bya bindi byo kubana tu. Uyo mudamu rero ikibazo cyamunaniye nuko ego mu mugabo yari afite amafaranga, aramuzanira umukozi wo mu rugo, madami nawe yarakora. Hari abantu bikikiriza ikiza mu gukora ngo navuye ku kazi ndushe sinshobora gushira umugabo amazi muri dushe. No, aho buri kurakora amakosa. Uyo mudamu rero amaze kubona ko umugabo yamuzaniye umukozi aca ariyibagira rwose. Uyo mudamu nta n'ikintu na kimwe yakora mu rugo rwiwe, yava ku kazi agashikira mu rugo agakenera ko n'amazi yo koga yiwe umukozi aba ari we amushira muri dushe. Umukozi kubera ko akeneye amafaranga byaba ngombwa ko akora buri kimwe cyose cyo mu rugo kugira ngo arabe yuko ashobora guhembwa neza canke akundwe n'amabuja. Uyo mudamu rero ariyibagira, avuye ku kazi nawe yaroga agacaja ngaho kuri telefone, namba yafungura akaja kuri telefone, nta kandi kazi yakora mu rugo. Ibikorwa byose yabakoza abana, yaba kugaburira umugabo, yaba nawe kugaburirwa,
byaba iby'umukozi. Uyu mukozi rero iyo agiye gusasa uburiri bwa mabuja yabusasa neza cyane. Hari ukuntu usasa igitanda by'ukuri n'uwinjira muri chambre akavuga yes, uyu mukozi yarazi gusasa igitanda, umwana w'abakobwa yari yarabyigiye. Hari ukuntu yarasasa igitanda, hari ukuntu umuntu ashobora gusasa igitanda ugasanga hariho nk'ishuka zibiri cyangwa zitatu ziri aho ngaho ataco ziko zirakora mugabo zigakogwamo nk'ishugwe kugira ngo igitanda kibere. No kuvuga ko uyu mukozi yasasa igitanda neza, izo zindi shuka yaba yashize hejuru agakora ishugwe rimeze neza mu buryo umugabo avuye ku kazi yinjiye muri chambre akabona icumba kirabereye. Ico gihe rero umugabo aca yibaza kumbure ko umugore wiwe ari we abikora, muga ntibyakora umugore, byakora umukozi. Ariko umugabo niyo atashe umukozi niwe yamuha karibu. Umugabo yakeneye ikintu icyo ari cyo cyose umukozi abwiye umugore ati muzanire, abwiye umugore ati madame ndakeneye amazi yo kunywa, yahamagara umukozi. Madame ndakeneye gufungura, yahamagara umukozi. Madame ndakeneye buri kimwe cyose, yahamagara umukozi. Madame njyanira ibirato muri chambre, yahamagara umukozi ngo utware ibirato bya sobuja muri chambre. Cyose buri kimwe cyose umukozi, buri kimwe cyose umukozi. Umukozi nawe yategerezwa kubikora kubera ko yaba ariko aricira amafaranga. Gutyo rero umugore yamirawe kuri telefone, nta n'umwanya yaho umugabo agomba kuganira n'umukozi. Umugore ntumubaze, yari mu byiwe gusa, yari mu byiwe. Gutyo rero uyu mugabo arumva ko bimugeza ahantu, arahamagaza imiryango, arabashira hamwe, arababwira ibibazo afite mu rugo, abwira ko umugore atamwitaho, umugore ntateka, umugore nta n'ikintu na kimwe akora mu rugo, buri kimwe cyose ari umukozi. Umuryango uraje ngaho urahanura, umugore aravuga ati jewe ngiye kuza ndabikora, nta kibazo, nambabarire, ubwo biraheze. Ariko umuryango umaze kugenda n'ubundi umugore biguma ari kwa kundi nyene, bwabunebwe ni kwa kundi nyene, bya bintu yabikoze kwa kundi nyene. Umugabo hagira hazarababara, hajya abagabo barakunda keya. Umugabo nubwo buri umukozi wa leta, sometimes umugore ufise kuja kuzika ugateka, ukamutegurira imfungurwa, nawe akajya imfungurwa yateguriwe na madame urese iz'umukozi, biramuryohera cyane. Umugore birananirana ko ashobora kwitahura uwo ari we. Nuko rero kuri bwa buriri umugabo umunsi umwe arataha akarasa mu buriri ntiburasaswa, abwira umugore tigenda usasire ubusaswa ngomba kuruhuka. Umugabo yarazi yuko kumbure na ya mashugwe kwa gupodora icumba, kumbura umugore ni wabikora, kumbe byose bikora umukozi. Umugore acamagara umukozi agende kubikora. Umugabo aramubwira ati umukozi ariko arakora ibindi, genda wo musasire ngomba kuruhuka. Gutyo umugore aragenda arasasa, asanga isaso yashashe itandukanye na ya nsaso wa mukozi yahora sasa. Umugabo aca yibwira mu mutwe ati ibyo ari byo byose yoba yashashe yihuta, niyo mpamvu atashashe kwa kundi mpora ndabisanga. Umugabo araruhuka. Ikindi gihe rero umugore ari ku kazi, umugabo ataha kare, niko gusanga nyene ko chambre ntirasaswa, acahamagara umukozi ko umugore atarahari, abwira umukozi amusasire. Umukozi aramusasira, asanga ya saso nyene yahora sasa nziza cyane, niyo umukozi yashashe. Umugabo arakunda umukozi, avuga ati ibyo byose umukozi vraiment yarize ukuntu mabuja w'asasa by'ukuri, nawe asigaye asasa neza. Kumva umugabo wose ntiyari bwamenye ko umukozi ari we asasa iyo saso. Ikindi gihe rero kandi aca arataha nyene kare hatarasaswa, n'ubundi abwira madame agende gusasa, asanga madame yashashe kwa kundi nyene yasasa ubwa mbere bya nabi. Okay, abwiye umukozi agasanga umukozi yashashe neza, aca rero yihinyisha, aravuga ati ibyo byose yisaso ntabwo ariyo ya madame ntari byazi, ahubwo yisaso ni uyu mukozi. Acahamagara umukozi aramubaza, umukozi arabwira ati je nije nkora akazi kose nga mu rugo, nije sasa igitanda byose nije ndabikora, mbwa ntaco bitwaye kubera naje kugirane gukora. Umugabo acara mukunda cyane umukozi. Umugabo acayibwira mu mutima ati umukozi nambazi gusasa gutya, agasasa nkaryoherwa, ngiye kuruka nkumva neza ko ndyohewe, ariza sasa uburiri gutyo. Urumva yuko no gutanga keya arazi gutanga keya neza. Gutyo umunsi umwe patron ahamagaza umukozi, aramubwira ngwino utore ibyo nasomye mu bijane muhira. Umukozi aragenda, agiye asanga bahuriye kuri hotel, aramubwira John arije gutora ibyo ntumagariye. Patron aramubwira ati ntubwire ubwoba, ingo twinjira
ntimwijire hano. Umukozi aratinya, patron aramuyengayenga, baragenda. Bashitse muri chambre ya hoteli, patron atangura kumubwira amagorwa agowe no kuburiri n'ibyo kuburira umugore ubunebwe yagize mu rugo rwo kudakurikirana urugo no kuburiri ni kwa kundi. Aramubwira buri kimwe cyose n'ibyo umukozi atarazi byose patron aramubwira. Patron hageraho rero abwira umukozi ati jewe numva nagukunze kandi wowe niwe ngeneye kuzombera madame. Umukozi abanza aratinya. Umukozi aramubwira ati ibyo ntibishoboka, jewe ntaje gukora akazi. Aramubwira ati by'ukuri, aramurira, aramubwira ati ndagukeneye mu buzima bwanje, nkeneye umugore anyitaho, wowe ni ukora buri kimwe cyose, ni unyitaho buri kimwe cyose, daire ni ugikora, wowe ndagukeneye nk'umudamu wanje. Umudamu wanje twaragiye mu muryango biranka, n'ubu ntanyitaho, ngira nivyo ubona, ntamvugisha, guma kuri telefone, nta keyama, nta kimbayeho nk'umuntu nyene, ndaho ngaho atamugore mfite, ndagukeneye. Umukozi aramubwira ati none bizogenda gute, uzodutunga turi babiri? Ati no madame, ndamushikiriza iwabo. Burya baca bararyamana n'uyo mukozi muri hoteli. Databuja abona ingene umukozi amuhaye keya, nk'abadamu databuja abona ingene umukozi amuhaye keya, arabona ingene amuryoherereje ibintu, arabona ingene ibintu bigenze neza. Gutyo databuja rero arakunda uyu mukozi gusumba mabuja. Yavuye ngaho ahamagaza umuryango, ababwira ati jewe nkeneye ko tuvugana. Ico yakoze, yafashe wa mudamu wiwe amushikiriza umuryango wiwe, aramubwira ati nimutware umwana wanyu kuko ntiyize, nta n'ikintu na kimwe ashoboye, buri kimwe cyose gikora umukozi, kandi nkeneye nanje ko uyu mukozi ari wazombera umudamu. Umugore ararira, aratakamba, aramubwira umugabo sinzosubira. Umugabo aramubwira ati n'ubushize wavuze ko utazosubira, mugabo bya bintu ubandanya ubikora, harageze aho jewe numva ndarushe, nkeneye umugore anyitaho, nkeneye umugore amakeya, nkeneye umugore azi uwo ari we mu rugo rwiwe. Gutyo rero nta mwanya nkifise wo kuguha wundi, naraguhaye umwanya mugabo urabukinisha, ubu reka uyu mukozi ambere umudamu. Gutyo wa mugore urugo ruba ruramucitse, umukozi aba arashikiriye urugo. Gutyo rero nagomba mvuge gutya mw'abadamu, ni kenshi abakozi batwara abagabo muri ubwo buryo. Umugabo ni nk'umwana, umugabo arakenera keya y'umugore, umugabo arakenera yuko umwitaho. Rero ibintu byose umaze kubisigira umukozi, urumva ko urugo rwawe uri kuraruhereza umukozi. Uyo mukozi ikindi gihe niwe azogaruka kukubera mabuja, niwe azogaruka nawe kuba mabuja mu rugo rwawe. Gerageza rero uburyo bwose, nimba mukoresha abakozi mubahera imiti, umenye ko hari ibintu ujejwe, umenye ko hari ibintu wowe nk'umudamu mu rugo utegerezwa gukora, nubwo wowe ukora akazi igore. Hanyuma wereke umugabo ko umwitayeho, wereke umugabo wawe ko umwiyumvira. Apana kuva ku kazi ngo nuko wari ku kazi, ngo nuko urushe, ngo niyo mpamvu atakintu ushobora gukora. No, hari umwanya ushobora gutegurira umugabo wawe akantu nka surprise, umugabo akaryoherwa. Hari umwanya ushobora gutegurira udufungurwa twiza umugabo wawe akaryoherwa, akavuga ati madame aranyitaho. Okay, wa mwanya w'umukozi kumuha karibu umugabo wawe ni umwanya wawe wo kumenya kumuha karibu, ukamuganiriza, wiriwe utese ku kazi byagenze bite, ukamukura stress yahuye nazo mu nzira canke ku kazi. Ariko umaze kuja ngaho ugatekana, ukaja muri telefone gusa, umugabo nawe akaja kuri telefone akaburoba yaga, bige ntabwo ari byiza. Umugabo ageze ngo atwengane n'umukozi, nawe uri ngaho neza na neza, ikindi gihe niwe azoca aba umudamu wiwe. Kandi iki kintu nubwo ndakivuze, ndazi ko hari ahantu henshi biba ibi bintu, nabaza gukurikirana ino video yanjye, ndazi neza yuko hariyo abo byashikiye, baswa abagabo n'abakozi bitewe n'imyifato yabo. Ejo ukacuja ngaho ugatera imiyare ngo umugabo wanje ni ndaya, umugabo wanje ntanyumvira, umugabo wanje no, kandi biri kukuva ko wowe nyine ubwabo. Ni gute wahebera igitanda cyo umukozi agisase? Uzomuhebera igitanda gisase, n'ibindi byose azoca bimuhereza. Umugabo ni nk'umwana, umugabo akenera keya. Okay, abadamu beza ntitwanse ko mutunga abakozi, mugabo mugire limiti, mugire aho mugarukiza, mugire aho mugeza, mugire ibyo muhereza abakozi bakore, nibyo namwebwe ubwanyu mushobora gukora nka bene urugo. Umenye ati imishingano yanje yo mu rugo niyi bizoba ari ibintu byiza cyane. Murakoze cyane ababandanye badukurikirana, Imana ibahezagire cyane, naho utaha. Bye bye.